mwakoze kuza kandi mwakoze kubana nacu. Ego baze ndibaza murabazi muri filime Urugendo, no filime Urugendo, filime Umupfakazi mwakunze cyane, na Muco filime Umupfakazi, na Babla filime Mwamikazi. Ndabashimiye cyane rero imbere y'abana bantu. Ndiko ndimva misiza ikintu noba nka gift yo kubashimira kubw'itafari mwese kuri twafu. Kandi abasabye muze mwitabe mutoriyo gift. Mande baho umugisha. Ego ashaka gufata ibyicaro. Hanyuma inyuma yaho mwabonye filime yitwa Urukundo Niki ya Fiko Karimu. Fiko twamenyanye muri 2023 indi ikura umuntu umukungugu ikamwicarikana n'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Birenze uko nabonye Imana mu muhamagaro wanje, igushigikire birushirije, igutera iteka, igwambike umutamana, ikugwanire impande zose. Uri igiciro cyinshi, izina ni rimwe gusa, uri gitangaza kuko uri umwana w'Imana. Ibiri hakurya y'ibyo ntibikwerekeye. Uri umugisha ku Burundi n'Abarundi, uri umugisha ku miryango yacu, kandi ujya kure cyane. I bless you. Rero nka twafa cyangwa Solution Family twifuje kuguha impano. Iyo abatwaye dufite ibifaranga byinshi twari kuguha ikindi kintu kinini, ariko nibi bivuye ku mutima. Cyakire rero maua yako n'amashugwe yawe ni gift. Hapana, sifungue. Hapana. Ikontakaka. Ego. Rero sinzi ko hari abandi baba bifuza kumupressinga Fiko imbere yuko tuza kumuha icyanditse kimeze yuko twafa tumuzi umwana wacu, kandi ko turi kumwe nawe gushika ibihe byose. Abifuza kumuhezagira twabaha iminota ingahe? Sinzi ko harimo abazanye ama gift bashaka kumuha. Sara baba mizisi bagiye muze kwera tugomba duhetse dusa n'abahejeje. Abagomba kumuhezagira baze imbere yuko tumuha ijambo avuga. Sara rikaraza n'abamizisi biwe. Ntabahari, ntabafise ama envelope bashaka kumuha n'ibiki sinzi. Okay, baraza kubiguhera ngira muhire. Arasa gutwaza aguhe ijambo, koresha ijambo rito. Ndabizi ko ufise ama emotion nta mugabanira mugabo. Thank you. Kambira na mbere ndashimira Imana kuko niyikora byose, nidushoboza byose. Bwa kabiri ariko kandi ndashimira Imana kuba yaramuje muno muryango wa twafa, nukuri bambereye. Shusho wanje, thank you so much. Urakoze sijana. Thank you. Yesu ashimwe cyane. Jewe numva nezerewe kuko benshi nababona kumubukanya bumenyi, ndabaza amasomo yandi, nababona kenshi ndakurikirana sinema z'Uburundi cyane, Baberi, Basoro, abo bose ndanezerewe kuba ndababonye amasomo yandi. Jewe rero mazina banze kuri izina rya Kizimana Aline, abandi banyita Mama FTV. Rero sinumva ukuntu mwobivuga umunezero ufise no munsi, ariko nshimira Fanny Lavine n'umugabo wiwe. Imana ibahezagire kandi bahumugisha. Je namanda basabira Imana izeo bagurire imbibe nka kumuyagurira abese. Rero sinarinzi ko ari Fiko baje gusohora, bantumye nka Tuwafu. Urumva rero n'umuhungu wa Tuwafu.
rero akabasha kanje narinzi ko nje gushigikira tuwafu urumva n'umwana wa tuwafu rero akabasha kanje nagenda kagushikirize. Hanyuma hariho uwundi mwana nabonye ngaha Ravine n'umugabo wiwe ujya mwana mutoya muhira murahazi muzomunzanire muhira ibisigaye ujya mwana tuzobivuganira muhira. Hama bakina sinema mwese ndabakunda muri rusange muri Amerika ndabakurikirana cyane kuko muranduhura mu mutwe. Hanyuma imbere yo kuva ngaha ndibaza ko nzotegura umwanya uhagije ko ni ibintu naje nteguye wo kuzotumira abantu bose bakina sinema ndundi kugira ngo tuze tuganire hanyuma tunasangire imbere. Hanyuma kumbure hari ibyo dushobora kungurana kuko igihe urakibabaza muri sinema ndundi harakuba mutuntu tudutrafe tuntu tw'ubwanko tuntu tutagira ifatiro. Ndagomba ko tuzotuganirako hanyuma kugira ngo natwe tugire ingufu zo kubashigikira sivyo none kuba gushigikira umwe ntituzobishobora. Mugabo nimwadushiriraho ikigega nk'abakinyi ba filime munakamenya ati ndatanze miliyoni 2 zize gushigikira filime ndundi mumenye yuko umwe wese azoshikirwa sivyo none kiretse kuvuga ngo shigikire Ravine shigikire na mugabo ufise ahantu dushobora tukigisha n'abarundi turi kumwe hariya twabwa ati nukuri dushigikira abarundi bacu tubashigikire kuko murabona mu Rwanda ko biriko bigera kure. Jamuramba bariyo mbonye hasigaye abakina sinema bacu basigaye baza guca ikiraka mu Rwanda vuba. Mugendo iwacu natwe twabikwiye gukomeza ivy'iwacu tugakunda ivy'iwacu natwe tukabaha akazi sivyo none mugize urukundo mugashira ingufu hamwe ko n'umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka. Rero mushize umutima hamwe tugashira ingufu hamwe natwe twobaha akazi n'Abanigeria tukabaha akazi sivyo none nani twaronka abarundi 10 cumi na batanu bati mu mezi 3 je nzotanga 2 millions cyangwa mezi nizotanga 4 millions nayo kizotuma tudahamagara mu Nigeria agakina mu Barundi n'ingiki. Rero ndaryohewe kubabona amasomo yandi nababwiye aba barazi muhira n'undi azifuza kungendera karibu turaje. Ndakunda abantu ndakunda abo tuvugana haba ibisigaye ngira porogaramu tuzovugana n'abazoba bari hafi yanje murakoze. Okay, reka mfite tunsubize ijambo nyaratsi. Ariko ndashimira Imana ariko nshimira Imana ku bantu yagira muza nabo muri runo rugendo maze nk'iminsi itari myinshi cyane ariko sinamike. Rero kambe na mbere nagomba gushima kandi Imana kubona mama wanje ari hano. Mama ngo mvuge uri ngaha kandi nza guheza uri ngaha wihangane ifuko ko bakubona. Ndase umuvyeyi ndamukunda cyane. Umuhampande kwera iyo ndi amande yamanumva nkomeye gose. Hama ikindi nacyo nashaka gushimira abantu twagiye dukorana narabivuze ntibicitse sikarabaye simvuye muri Twafa ariko wera no musi nanje mfise company wanje yitwa The Great Nation Company. Nimwe mu company igiye kuza nayo irashira kwitafari kuri industry sinje gukora ivyananiye abandi ariko nje guterera ukuri mwebwe mwanyitangiye mwakoze ibikomeye burya niyo mpamvu sometimes turoroherwa kubera inzira mwabanje guca mwebwe irimo amahoro. Rero thank you so much kandi mukomereza aho nyene. Hama ikindi nacyo ndashaka gushimira abantu
dusanzwe dukora n'umwuga baje kunshigikira guys. Bariko baravuga kutumvikana hagati muri industry, ariko nibaza yuko ino lancement yerekanye la différence, kuko nukuri nashigikiye impande zose, abakinyi bose baje, amatimu yose ari ngaha, nukuri ndabashimiye cyane. Hari na bamwe nagenda gutumira ntibaza yuko batari bunyemerere, ariko wasanga ari bo byoroshe kwemera, ugasanga n'ukuri turanaburanye, mugabo ugasanga arashizemo na effort kugira ngo aze gutora invitation. Can you imagine? Baranyeretse urukundo. Thank you so much. Hama ikindi naco nashaka gushimira abanyamakuru cyane, abantu b'abagabo, muradushigikira impande zose kandi mubandanye ubuhoho jewe mushigikire cyane gose, cyo kimwe n'abandi bakinyi bose, turushirizeho ingufu kugira ngo turabe ko twoshika kw'ivyo mu Mike aravuga. Ariko kandi nshimire n'abantu badusapotinze muri no lancement, ndavuga leta y'u Burundi, meri iki, ndavuga Biguvu Solution Corner, ndavuga pick baranyemereye agati kumengo, ariko ntacyo kubera nje nsanzwe ndi umwe mu bayikoramo kujya amande yo kino umwuga wa film, ariko ndubaka n'amapodium. Ubwo rero muri mwebwe uzo bafise urubanza rukeneye podium, karibu cyane. Ndabashimiye RBS, ndayishimiye cyane gose. Boss ahari yumve ko ndamushimiye cyane gose, aranteye iteka, arateye iteka sinema Ndundi, arateye iteka igihugu. Mukurangiza nagomba ndabapresente umuntu, ariko imbere yuko ariko nagomba nsabe, mbega mwari muzi yuko mu bakobwa bose bari ngaha ndabafinze umukobwa wa mbere aberewe bose bari ngaha? Okay, mama nagomba kupresenta umushyiri. Muri tayari? Ariko imbere ya byose nagomba nsabe umwigeme asanzwe akina film, asanzwe anaduserukira mu mahanga ngaho mu kibanza cy'u Rwanda, nimbire aze ngaho imbere, manduze ngaho imbere nimwe gato. Ayigwayo mubise ya nagomba Turazanishwara hena jumbuka imbere yahunze gutema ndi mugufu. Okay, turabandanya. Mimi nagomba kuguhoza kandi byabushikiye byatukoze ku mutima twese, ariko kandi turanagusengera
kandi turazi kuri umudamu ari forte, ariko kandi hari abantu benshi bavuze ngo ntibari bazi yuko je na Mineta bagenzi, genda byumva mu makuru agiye atandukanye, ariko Mimi n'umujama, ariko kandi nagomba ntiyarazi umuvyeyi wanje, nagomba ndagupresente Mimi, uyu niwe muvyeyi wanje, kandi nk'umugenzi wanje ntugenda utazi umusheri wanje. Mimi, uyu niwe umusheri wanje. Ndabeza no kumubona. Yego, nabonye umuryango wiwe twaramukanyije, ariko nanje nari nipfuje yuko nk'umugenzi nimwumve ibindi, nk'umugenzi nari ngomba nanje ahandazi mwese mwari mwiteze ngomba habiki ndakoma. So Mimi, courage kandi Imana iri kumwe nawe. Mama wowe n'umugenzi, ntabi hari ibindi byumviye. So rero ndabashimiye mwese muri rusange, ariko kandi ndabateye intege nukuri abantu baje kunshigikira mwese mwakoze, kandi muze mwende munshigikira muntera intege, ariko kandi Mimi ngo afise akagomba kuvuga. Karibu cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ko mwashishwe, twaje mu kirori kuko mwashishwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Munyitabire. Haleluya. Haleluya. Nitabire cyane mwarusha. Haleluya. Ndahagaze kuri podium, Imana yari yarabimbwiye. Haleluya. Ijambo fise ni ryo gukeza Fiko. Nukuri turagukeje, siserukiye abandi, umwe wese araza kwivugira, ariko ko bwanje ndagukeje, kandi courage, iyi nzira iragendwa kandi uzoshika. Irindi jambo nashaka kuvuga, ndashaka gusaba abajene bari hano bashike hano, turafise akandi kajambo dushaka kuvuga ku bwa Fiko. Kandi dukeza na Truafa, mukomera amashyi Truafa, mukomera amashyi Truafa. Genda umufana wa Truafa barabizi. Ariko bariko barashika hano, by the way nenda bakumbuye. Ikindi naco reka mbonera no gushima Imana no kubashimira mwebwe abakinyi ba filime cyane kubona mwaraje kunshigikira guhamba papa. Nukuri mwanyeretse umutima udasanzwe, abantu benshi kandi barabashimiye, baravati bwa bundi muri filime murashigikirana. Nukuri mwarakoze, mwanyeretse urukundo rutangaje, mwaturiye amatike yanyu, mwarambaye hafi, gusa nimuraza kundaba muhira, ariko ndabashimiye. Imana wo mwijuru ibahe umugisha. Iri jambo bashaka kurivuga mwikomera amashyi menshi. Ku bwanje ndashaka kugurira amazi Fiko. Ndabizi ko bino bintu ntibiba byoroshe, nubwo mvuye mu bintu bibi cyane, ariko sinobura n'amazi ngurira umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha, ni gato ariko kavuye ku mutima, urabizi ibihe mvuyemo. Na GN Films barafise ijambo, sinzi ko twohera muri Amerika cyangwa tukazi Burundi, kuko GN twaragutse. Amen. Duhere muri Amerika cyangwa duhere mu Burundi. Okay. Ndabakunda cyane. Mazina yanjye nitwa Bahati Francine, mba muri Amerika maze igihe kirekire. Ndishimye kuba ndi mu Burundi kandi nabakunze cyane. Hama nta byinshi navuga, naserukiye cyane muri Amerika kuko baraje abumva mu Burundi bashika muri Amerika batwizera baradushiramo. Nanjye nishimye kuno munsi ko ndi ngaha, ibirori ni byiza,
birabereye kandi muraberewe kandi congratulations. Imana igushikane kure ntuzuyiveko. Imana niho byose, ntuzocika intege. Ibisigaye ndafise akagifuti gatoya nzakuguha. Murakoze. Nani wagira akantu gatoya. Ubu ni mutoya wanje ndamukunda cyane, Mimi Mirayi, kandi bihangane my dear. Everything is gonna be okay. Thank you. Thank you, Sisi. Akajambo kamwe nagomba gusozera ko nuko ntova hano hantu nanjye ntashimiye umuntu yanzanye muri industry. Niba munkunda umuntu mugomba kumukunda. Imana ishimwe. Musanzwe mumuzi ariko murabizi ko ntova imbere yanyu ntamushimiye. Nduwayo Abel ndanamukumbesha kumuhobera niyigora zihana. Mukomera amashyi. BMT sinzi ko barera manager giti yatashe. Utingira yagiye. Uyu ni wanzanye muri cinema hama BMT Randera. Ndamukunda cyane sokuru wanje kandi cyashaka kugisha. Yene Imana imumugisha. Aho ngeze ndahakesha Imana n'abatumye ninjira mu mwuga. Pako no mwuga niwo ngaburira niwo tuze n'umuryango wanje. Urumva ko amashimwe yo kuri uno muvyeyi nzoguma ndayamwa kugeza mvuye ku isi. Imana ibamugisha cyane. Atrofa ndayishimira cyane. Ndabizi neza ko kugira ngo mpure na BMT itwiye yashiri wabo. Rero guys ndabakunda kandi abantu mwese mwaje gushigikira Fiko. Imana mwijire wamugisha. Urukundo nico kintu niyo ngabire iruta izindi zose. Mumbabare ntwaye umwanya munini ariko zari impundu n'urukundo ndabakunda. Imana ibamugisha. Bwana asifiwe. Ibirori ni byiza kandi birabereye. Nari nibagiye kuvuga mukuru wacu, naje kuvuga ko ndi muri Amerika ariko sinabuze uturongoye ndibaza muramuzi, yitwa King Sabas. Niwe aturongoye hariya, niwe atudirecting. Kandi ndakwemera ka gift mbora nginamba yanje. Then we can communicate. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Nanjye sinongera ntavuze ko ngize amahirwe yo kuza ngaha. Ndashimiye Mimi kuko ni benshi twazanye muri ibi bintu ariko bamaze kugira aho bageze badutera umugongo batwereka ko barenze ahubwo twatakintu dushoboye. Ariko Mimi kuva yaba nta munsi n'umwe aranyibagira. Imana izo kugeze kure. Burya gushima n'ikindi kintu. Gushima n'ikindi kintu. Imana irakunda abantu bashima. Gushima n'ikindi kintu. Hama kuri umugenzi wanje Fiko ndaguteye intege. Karibu tubaye umwe kuko nabonye ko wagize groupe hajya anibari nation inde. Rero ubu tubaye umwe. Hama jewe ndakunda gushigikira ku buryo buke bafise. Siniwe ndavuga ico nzo guterera ariko jewe nyene nzokurondera itarenze kindwi imwe ndagushigikira kuko burya n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ico ukuboko ukoze uko niko kimenye. Si ngombwa ko ndenda kuvuga ngo nzoguha miliyoni 2 ntaco bifasha. Igikuru nuko nzogushigikira. Hama kandi ku mugore wanje burya thank you so much Abe. Sorry turabashimiye mwese. Usanzwe arongoye Moriya Channel. Tuhamagara usanzwe arongoye Moriya Channel. Iyi ni award tugomba dutange. Ugomba yihe oya. Ariko kandi turafise n'ama certificate tugomba gutanga ku sinzi ko mwayazanye certificate. Turafise certificate tugomba guha Fiko mufate ifoto na mamla
certificat yuko wasohotse amahoro utatorotse utaciye idirisha. Yes. Umufotografi wacu sinzi ahari. Abo muri RTNB bavuze ngo rindira bafate. Yes. Witwa Calvin Keynes, where are you bro? Keynes nawe ararozwa certificate nawe twamusohoye. Yarasa. Yes, bakorana natwe mu bya tech. Fiko sound. Fiko simbira muri sound ubigorore. Yes. Keynes nawe ne twaramusohoye naho nawe n'urubanza yarubonye. Nawe certificate yiwe yuko ashoboye gukora ibyiwe ku mugaragaro. Okay. Fiko mufate icyicaro. Jeni twifotozanye dufise certificate ngo twifotozanye rego uri mwene wacu nibazo guhende. Abantu barabesha. Okay, reka rero tugire ivya award navyo. Award mama nawe bafise amajambo menshi bivuga ko ariko harimo envelope hariho na award. Yes, aratubwira impamvu yayitanze hama umushefu wa Moria atubwira uwo tuyiha. Yes, atubwira uwo tuyiha uwo tuyitanga mwabigujije we nayiguhe. Aratubwira arahamagara uwo tuyiha hama uwo tuyimo. Ego ariko banze uvuge igituma ugomba gutanga award. Reka nogenda bashimire kandi hanyuma impamvu twiyumvire yuko twotanga iyi award. Akenshi muri filme turacibwa intege n'abantu benshi batandukanye n'ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga mbere na twebwe ubwacu hagati yacu hariho igihe usanga abo mukora n'abaguciye intege ukumva babivamo ukumva nyine wahagarika. Ariko muri twebwe hariho intwari nabonye kabisa. Igihe kimwe twagize guhura ndamaze ati noneho ubigenza gute, kubera uwo muntu n'umunyamwete ateye ubwoba, ntigera aja mu ikonji kandi nta navyuzi nyinshi aronka mugabo akanyene zisanzwe ntizatweza. Ariko igihe cyose yamari ku gikorwa yumve yuko ndamushimiye kandi ndamwigira ko byinshi. Twebwe muri twafa tumwigira ko byinshi kandi n'abandi bakwiye kumwigira ko byinshi, ariko kandi twige guterana intege twebwe nyine dukora uno murimo. Mwatoye ko ari inde Bijena wa Moria Chano mu diaspora. Reka ndifatanya mfata ba diaspora. Yes ashimwe. Ndaryohewe cyane kuba muri kino kibanza. Nitwa Evariste. Sindi cyane muri sinema ariko ndi umwanditsi na jewe natse ko abakunda gukurikirana amareresi ya Moria baramaze kubona umwanditsi Evariste. Mugabo ndabirimo ndabikunda soko ari byo nkora ariko ndabiryoherewe. Ndashimiye cyane tuwafa kuba yanyizeye kugira ngo nze gufatanya nabo muri kino gikorwa. Ni iteka cyane ridasanzwe nuko bambwiye yuko nza gusoma uza guhabwa iyo award. Nibaza yuko no muvuga ntakinze guca hirya nukuri nkuko yamushingiye intahe naje nibaza yuko turamaze guhura gakeya, ariko ni umuntu w'intwari. Ntabiri ndamuzi ko ariko intwari tumaze kubonana ni umushingira intahe naje vraiment umuntu w'intwari. Turamaze no kubona igikorwa muri Moria vraiment ni imfura. Ubundi umuntu wese ubundi ni Mr. Sami Officer. Nashobora kwegera kugira ngo umushyikirizi wa award ni n'umubyeyi w'abantu benshi
ukuri Imana imuhezagire cyane mwegera nibaza yuko abantu bamaze kubona Mr. Savio nta n'umwe atamushingira intahe Sami yaranyimye kolabo ngo sindagera ku ntuze. nimba ufise icyo mvuga ndashobora we ntarira abanza arire. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Biracyazi. Umfashe tubakomera amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Imbere ya byose amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Icyo mumenya ni uko umutima wanjye uranezerewe cyane kuko Fani yabivuze ivyoroshe cyane muri ino industry. So reka mvuge kino kintu mumfashe dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Imana niyo yatumye ndabi ngira morale yo gukora cyane. So naje ubwanje iyo abari jewe nateguye award bakambwira ati tanga award muri industry ya film nari kuyiha Tuwafa. Aka kantu murakumva iyo abari najewe nateguye gutanga award kuko Tuwafa nabo barakora cyane nibo bantu mengo badasinzira burindi bategezwa gukura bagasohora rero nimba uno munsi ari wabigembe benshi cyane barabiye kuri Tuwafa barabiye kuri Fanny Lavine baragira ingufu zo gukora nkuko naje bandabirako. Ikindi kandi ndashimira hari umuntu ngomba gushimira komeye cyane n'umuntu bita umufana. Niba ari umufana ari ngaha akoma amashi muzikuri kuko nariko naracitse intege kuko maze imyaka itari mikeya cyane muri ino industry. Iyo ntaronka views canke commentaire nariko narabihevye ariko kubera naronka 1k 10k 30k 40k 50k ivyo byose nabigeze ko kubera abafana. Reka kandi nongere shimire timu yanje, timu ya Mr. Sami. Mumfashe tubakomera amashi menshi cyane. Digo Entertainment.